Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Turacariko twiga ku gitabu co gusubira mu vyagezwe. Mu cigwa giheruka twaganiriye ku vy'iminsi mikuru y'Abisirayeli, ku vy'ibihano vy'abasenga ibigirwamana no ku vyo kwimika umwami. Dusubije amaso mu kiganiro giheruka twarabonye ko Abisirayeli bamye bafise iminsi mikuru myinshi, ariko hariho itatu yahimbazwa kurusha iyindi, igahimbazwa rimwe rimwe mu mwaka. Iyo nayo ni Pasika, Pantekote hamwe n'umunsi mukuru w'amahema. Reka rero turabe mu ncamake ivy'Abisirayeli bibukijwe ku vy'umunsi umwe wose muri iyo. Dutangurire ku munsi mukuru wa Pasika. Pasika wari umunsi Abisirayeli bibuka aho babohogwa ubuja bari babayemwo mu gihugu ca Egiputa, maze bakiyemeza kwitwa ihanga rya Yehova. Inkuru za Pasika turazisanga mu gitabu co Kuvayo igihimba ca 12. Imana yatanguje uwo munsi mukuru wa Pasika kugira ngo abantu bayo ntibazokwigere bibagira ingene yabakirishije ububasha bwayo buhambaye. Uko umwaka utashe rero, Abisirayeli baca bahurira ahantu hamwe kugira ngo baherereze hamwe ibimazi vya Pasika. Uwo munsi wa Pasika rero bahavuye babwirwa kuzokwama bawubahiriza bakawuhimbariza i Yerusalemu. Ico gihe abagabo bose n'abahungu bakuze bategerezwa guhurira ahi Yerusalemu bava mu mihingo yose y'igihugu. Turabe ku munsi mukuru wa Pantekote nawo. Tubanze dusome kuva ku murongo w'9 kugeza ku murongo wa 11 wo mu gihimba ca 16 co mu gitabu co gusubira mu vyagezwe. Havuga ngo muzoharure amasabato indwi, muyaharure muhereye igihe mutanguriye kwimbura amahonda. Umunsi ukurikira ayo masabato indwi muzowugire mukuru wo kuninahaza Uhoraho Imana yanyu, mu gutanga amashikanwa muyatanze nk'uko bivuye ku mutima, nk'uko azoba yarabahaye umugisha. Muheze munezererwe imbere y'Uhoraho Imana yanyu, hantu nyene azoba yatoranije ngo ahashire izina ryiwe ngo rihabe. Munezeranwe n'abahungu banyu, abakobwa banyu, abashumba banyu, abashumbakazi banyu, abalewi babiwanyu, inyambukira, imfuvyi n'abapfakazi mu bana. Amayingandwi batangura kuyaharura haraye havuye Pasika. Aho yaba ari iminsi 49. Umunsi ukurikiranawo ari ugira wa 50 waba ari kw'isabato. Iryo jambo Pantekote ryavuye mu rurimi rw'Ikigiriki rikaba risobanurwa ngo 50. Uwo munsi wa Pantekoti ni nawo witwa uw'ivyimburwa. Umunsi mukuru w'amahema nawo. Ivy'uwo munsi mukuru turabibona ku mirongo ya 13 wo mu gihimba ca 16 c'igitabu co gusubira mu vyagezwe. Havuga ngo muzogire iminsi mikuru y'amahema kumara iminsi indwi, nimwamara kubika ibikubiswe mwakubitiye ku mbuga no kwengura umuvinyu wo mu mato yanyu. Uwo wari uwundi munsi mukuru w'umunezero, nawo nyene wamara iminsi indwi kandi wahimbarizwa i Yerusalemu aho Imana yatoranije. Birumvikana rero ko umuhungu uwo ari we wese yategerezwa kuja i Yerusalemu gatatu mu mwaka kubw'iyo minsi mikuru duhejeje kuvuga uko ari 3. Iyo niyo minsi mikuru yahimbazwa mu buryo budasanzwe, kandi ngo yari iminsi mikuru y'umunezero. Twarabonye ko bamaze kubwirwa ivy'iyo minsi mikuru, baciye babwirwa ivyo gushiraho abacamanza. Ku murongo wa 18 havuga ngo
muzoshireho abacamanza n'abashingantahe mu bisagara byanyu byose uhoraho Imana yanyu azobaha, mukurikije uko imiryango yanyu ingana, bazocira abantu imanza ziroranye. Imana yababwiye ko imanza zizokwama zicirirwa ahantu hagutse ku mugaragaro, kandi ngo hacibwe iziroranye. N'igihe habonetse urubanza rugoye, basabwa kurujana hantu uhoraho yatoranije ngo habe izina ryiwe, bashikire abaherezi n'umucamanza yabahari, ngo abo bazobamenyesha uko vyogenda. Bene izo manza rero zashikanwe imbere y'umuherezi, uko ziciwe kwaba ari uko nyene. Uwaramuka agararije akanka ingingo zafashwe n'umuherezi yaricwa. Nshuti yanje mucamanza, canke wewe ujejwe gutunganiriza abandi, urakwiye guca urubanza rurimwo ubutungane, rutuma abatase bashobora kumvikana biciye muri uko guca urubanza rugororotse. Imana yamye yihanikiriza Abisirayeli kudasenga ibigirwamana. Imana yahimbagwa nuko abantu bayo bayisenga, ikababazwa nuko boshira imitima ku bigirwamana. Twarabonye ko abasenga ibigirwamana bategerezwa guhanwa, kandi igihano nticari gisanzwe, kuko kwari ukwicwa kugira ngo bakure ikibi mu Bisirayeli. Umurongo wa 6 wo mu gihimba ca 17 uratwereka ko Imana yagabishije abantu ngo biyubare, ntihagire uwo hava ahanwa ku karenganyo. Uwo murongo uvuga ngo kugira ngo uwo muntu apfe azokwicishwe n'ivyabona 2 canke 3 bimwagirije, ariko icabona kimwe ntikizokwagiriza umuntu ngo yicwe. Imana ni y'ubutungane, yarizi ko umuntu ashobora kwiruka kurega mugenzi we kugira ngo amugirire nabi. Ubutegetsi bw'ihanga rya Isirayeli bwari ubw'Imana, niyo yashiraho abaherezi bo gutunganya ibigoranye vyose mu bantu. Mu vy'ukuri ntivyari bikenewe ko haba umwami wo kubaganza, ariko turibuka ko mu nyuma bahavuye basaba Imana ngo ibahe umwami, nayo ikanamubaha. Yamubahaye kuko bayigoye, ariko nta mugisha babironsemwo. Imana kubera ko yabona ko bazohava bayisaba umwami, yaciye ibirababwira hakiri kare ingene uwo mwami yategerezwa kumera. Ubwa mbere uwo mwami yategerezwa kuba umwisirayeli, ntabe umunyamahanga. Ayandi mategeko ajanye n'ivy'umwami tuyasoma ku murongo wa 16 n'uwa 17 muri iki gihimba ca 17 co mu gusubira mu vyagezwe. Havuga ngo ikibujijwe ntazokwironderere amafarasi menshi, canke ngo agire abantu atuma muri Egiputa kugira ngo yironkere isinzi ry'amafarasi, kuko uhoraho yababariye ati ntimuzosubire kujana iyo nzira namba, kandi ntazogire isinzi ry'abagore kugira ngo ntibizohindure umutima wiwe, kandi ntazokwirundaniriza ifeza n'inzahabu ngo bibisinzi. Ayo mabwirizwa yose yerekeye umwami nta na rimwe umwami Salomo yubahirije. Ubwa mbere uwo mwami Salomo yaragwije amafarasi bimwe bitangaje, kandi yagiye heshi Imana yari yarabujije abami. Ayo mafarasi cari ikintu gihambaye co gukomeza ubucuti na Egiputa, kuko aho muri Egiputa ariho hava amafarasi ya mbere meza meza. Ikindi cakwegeye ibyago Salomo ni ukwirundaniriza abagore benshi. Abagore biwe nibo bahavuye bamuhindura agashira umutima kure y'Imana. Ikindi caranze ubutegetsi bwa Salomo ni ukwirundaniriza amafeza n'amazahabu. Amatagisi y'umurengera yatoza niyo yatanguye gutuma ihanga rya Isirayeli ryigabura. Amaze gupfa hoho haciye hagaragara ibice bibiri bitandukanye by'igihugu ca Isirayeli. Igice kimwe kikaba ari cyo mu bumanuko, ikindi naco kikaba ari ico mu buraruko. Ibindi Imana yari yarageze vyerekeye abami turabisoma ku murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 20 muri ico gihimba ca 17. Havuga ngo
maze niyamara kuja ku nganji azokwiyandikishirize ibi vyagezwe mu gitabu abikuye mu gitabu gifiswe n'abaherezi aribo Balewi. Ico gitabu azocamane agisome iminsi yose yo kubaho kwiwe, kugira ngo yige kubaha Imana yiwe, yitondere amajambo yose y'ibi vyagezwe n'aya mabwirizwa abishitse, kugira ngo abone guhangama ku nganji yiwe mu Bisirayeli hamwe n'uruvyaro rwiwe, kandi umutima wiwe ntuzokwishire hejuru ngo akengere abiwabo, ntazotirimuke ngo ave muri aya mabwirizwa ngo akikamire iburyo canke ibubamfu. Umwami yategerezwa kwisunga ijambo ry'Imana, yategerezwa kugira igitabu caryo yiharije wenyene bwite, akama gisoma iminsi yose yo kubaho kwiwe. Iki nico kibereye n'abarongozi b'uwu munsi. Icigwa c'uwu munsi turagifatira mu majambo y'Imana yanditswe mu gitabu cyo gusubira mu vyagezwe mu gihimba ca 18 duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku wa 22. Uwu munsi rero turabira hamwe ivy'Abalewi bari bagenewe n'ingene Abisirayeli bongeye kugabishwa ku vyo gusenga ibigirwamana. Mu kurangiza turihweza ingene Mose yavugishijwe ivya Mesiya. Nkuko nari mpejeje kwivuga rero, inyigisho zacu zose uwu munsi zifatiye ku gihimba ca 18 c'igitabu co gusubira mu vyagezwe. Tubanze rero turabe ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ivy'abaherezi aribo Balewi. Havuga ngo abaherezi aribo Balewi, mbere umuryango wa Lewi wose, ntibazogire umugabane canke itongo mu Bisirayeli, ariko bazotungwe n'ibimazi bizanirwa Uhoraho vyo gutongorwa n'umuriro n'ibindi yagerewe. Ntibazogire itongo mu biwabo, Uhoraho niwe tongo ryabo nk'uko yababariye. Umuryango wa Lewi wari uw'abaherezi. Abalewi bose bakora ibikorwa vyo mu rusengero. Nta matongo bari bagenewe kuragwa. Imana yari yababwiye yuko y'ubwayo ariyo tongo ryabo. Imana yaratomoye ibizotunga Abalewi, ariko ntiyigeze ivuga ingene abami bazohembwa. Reka turabe impembo y'abaherezi hano ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Havuga ngo ubu uzoba ari wo uba umugabane w'abaherezi, abantu bakwiye kuzohora babakurira. Ubutanzi ikimazi ari inka canke intama azohora kurira ko umuherezi igikenye c'ukuboko n'imisaya yose n'umushishito. Kandi muzohore mubaha ku vya mbere, ku mpeke zanyu no ku mivinyu yanyu no ku mavuta yanyu yaherayo, n'ubwoya bwitanguye gukatwa ubwoya mu ntama zanyu, kuko aribo Uhoraho Imana yanyu yatoranije mu miryango yanyu yose, kugira ngo bazohore bakora igikorwa c'ubuherezi mu izina ryiwe bo n'uruvyaro rwabo ibihe vyose. Ubu rero nibwo buryo Imana ikoresha n'uwu munsi kugira ngo igikorwa cayo kibandanye mu isi yose. Iragomba ko abantu bitanga mu gushigikira abayivugira hirya no hino. Naho tutotanga ibikenye vy'inyama, ibwirizwa ryo gutanga riracariho. Reka ubu naho turabe twibukanye ingene Abisirayeli bongeye kugabishwa ku vyo gusenga ibigirwamana. Dusomye muri iki gitabu cyo gusubira mu vyagezwe mu gihimba ca 18 kuva ku murongo w'9 kugeza ku wa 12, havuga ngo nimwamara gushika mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abaha, ntimuzokwige gukora ivyo bizira amahanga akora. Muri mwebwe ntihazoboneke umuntu atanga umwana wiwe ku kimazi, ari uw'umuhungu canke w'umukobwa, ngo aturigwe mu muriro, canke ngo haboneke uwuragura canke uwutongera, canke umupfumu, canke umurozi, canke umwambuzi, canke uwuja guhamagara imizimu, canke uwusiguza imizimu. Kuko uwokora bene ivyo wese ababaye umuyobe k'Uhoraho, kandi ubwo buyobe aribwo bwatumye
uhoraho Imana yanyu agira yirukane ayo mahanga imbere yanyu. Abisirayeli babwiwe yuko nibamara gushika mu gihugu c'isezerano bazotegerezwa kwirinda imigenzo yose y'abapagani, nico cose kijanye no gusenga ibigirwamana. Pawulo arongera kuwibutsa mu ikete rya mbere yandikiye Timoteyo mu gihimba ca 4 umurongo wa mbere ati: ariko Muhemu avuga neza yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizegwa, bagashira umutima ku vy'Impwemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Uwu munsi birakomeye, usanga amakoraniro amwamwe asenga Satani. Hari ahantu henshi usanga ugusenga ibigirwamana vyarabaye agaharawe, bigateba bikaboneka nk'ibisanzwe. Igitangaje nuko usanga mu basenga Satani harimwo abize cane n'abanyabwenge bakomakomeye. Erega Satani ntaco atinya. Ariko tumenye ko Imana itugabisha twese, kuko gusenga ibigirwamana ari ubuyobe imbere yayo. Abisirayeli Imana yagomba ko bokwama bayizeye, ntibamere nk'abapagani bo bari bifitiye ibintazi vyinshi bizera. Turabona ku murongo wa 13 n'uwa 14 ngo: ariko mweho muzobe abaroranye kuhoraho Imana yanyu, kuko ayo mahanga mugiye gusohora ari abantu bemera abaragurisha ibimenyetso n'abapfumu. Ariko mweho uhoraho Imana yanyu ntiyemera ko mugenza mutyo. Uko gusenga ibigirwamana niko kwatumye ayo mahanga acigwa ku rubanza, agakugwa muri ico gihugu. Imana rero yagombye yuko ihanga rya Isirayeli ryokwama riyizera, rikama rishingira intahe. Mu mirongo ikurikira turabona ingene Abisirayeli basezeraniwe umuvugishwa mukuru ariwe Mesiya. Dusomye muri iki gihimba ca 18 kuva ku murongo wa 15 kugeza kwa 17 hatubwira ngo: uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uwuvugishwa nawe ameze nkanje, ava muri mwebwe mu biwanyu, azoba ari we mwumvira. Bizoba nk'uko mwabisavye uhoraho Imana yanyu muri Ihorebu, kuri wa munsi mwari mukoranye, aho mwavuga muti: ntidusubire kumva ijwi ry'uhoraho Imana yacu no kubona urya muriro uhambaye, ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati: ivyo bavuze babivuze ko. Abisirayeli bategerezwa kumviriza abavugishwa n'Imana, kuko bababwira ukuri. Ariko igikuru nuko bari biteguriye kuzokumviriza umuvugishwa mukuru azoza ariwe Yesu Kristo. Benshi baribaza uwu munsi igituma Imana itaciyerekana nka kera. Uwu munsi Imana yaramaze gutanga Yesu Kristo, iramushikiriza abari mw'isi iti: nimumwumve. Ijwi ry'Imana ryabwiye abari kuri wa musozi Yesu yakayanganirako, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gihimba ca 17 umurongo wa 5 ati: akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri nyagicu riti: nguwu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Mu bizera uwu munsi Yesu Kristo niwe guhishurwa kw'Imana kuzuye. Nico Mose yavuze muri iki gitabo cyo gusubira mu vyagezwe. Twongeye gusoma ku murongo wa 18 n'uwa 19 muri iki gihimba nyene ca 18 cyo muri iki gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, havuga ngo: ati nzobahagurukiriza uwuvugishwa nanje ava mu biwabo, ameze nkawe. Nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe, nawe azobabarira ivyo ndamugeze vyose. Kandi uwutazokumvira amajambo yanje, uwo azovuga mu izina ryanje, nzobimuhora. Uribuka nshuti yanje mugenzi, yuko Yesu yagiye asubiramwo kenshi yuko amajambo yavuga atarayiwe, araya Data wo mw'ijuru. Mu gihimba ca 6 c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, Yesu yagumye abisubiramwo yuko yaje gukora ico Data agomba. Ivy'Imana yagombye kutubwira no kudukorera yabicishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Nico gituma ataco dufise twobaza inyenyeri
n'ibindi twohava dufata nk'Imana kugira ngo tumenye ibya kazoza kacu. Umwana w'umuntu aguma afise inyota yo kumenya no gutahura ivyo babinyegejwe byose, akagomba no kumenya ivyo muri kazoza. Kazoza ni nk'urugi rwugaye. Ubwenge bwacu burashobora kutujana muri kahise tukibuka ibya kera, ariko nta cuma na kimwe kiri budutware muri kazoza. Umwana w'umuntu afise akarimbi mu bihe no mu birere. Benshi rero kugira ngo baronke ico bahumuriza mu mitima yabo, baciye bihereza gusenga ibigirwamana, kubaza inyenyeri n'ibindi bintazi. Abategetsi benshi bakomakomeye bo muri iyo myaka iheze barakoresheje cane ivy'ukuraguza, kandi n'abubu birashoboka ko babigira. Abapfumu nabo birukirwa na benshi kandi bikabatungisha cane. Ivyo vyose ni ubuyobe imbere y'Imana. Nico gituma yihaniza abantu bayo ngo birinde ibigirwamana. Nta handi hoboneka ubuvugishwa bw'ukuri bw'ivya kazoza atari mu ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi bwinshi bwanditswe muri Bibiliya bwaramaze gushitswa, hakaba hagisigaye bukeya tukirindiriye. Aho hambere naho habaye abavugishwa n'Imana benshi, ntihabuze kuba n'abavugishwa b'ibinyoma, kubera ko Imana yari izi ko n'ikindi gihe ivyo bitazobura kubaho. Yaratanze ibipimo bizofasha gusuzuma ivyo abavugishwa bazoza. Reka dusome ico yacishije muri Mose ngo abwire Abisirayeli muri iki gitabo co gusubira mu vyagezwe, igihimba ca 18 umurongo wa 20 kugeza kwa 22. Haravuga ngo, ariko umuvugishwa azokubahuka kwigenera ijambo ntamugeze kuvuga, akarivuga mu izina ryanje canke akagira ico avuga mu izina ry'izindi mana, uwo muvugishwa azobizira apfe. Ariko nimwivuganya mu mitima yanyu muti, ijambo Uhoraho atavuze tuzorimenya dute? Umuvugishwa azogira ico avuze mu izina ry'Uhoraho, hanyuma ntikibe ntigishike, ico kizoba kitavuzwe n'Uhoraho. Uwo muvugishwa azoba yubahutse kucigenera, ntimuzomutinye. Twihweze gatoya rero ayo majambo. Yesaya yari umuvugishwa w'Imana koko. Ivyo twovyizezwa n'iki? Yaravugishijwe ati inkumi zotwara inda ivyara umwana w'umuhungu. Yaravuze neza ivy'ukuza kwa Yesu Kristo, ivuka ryiwe, ukubaho kwiwe no gupfa kwiwe. Yesaya nawe nyene ntiyarazi aho ivyo bizobera, n'abavyumvise ngira ngo baritwengera gusa ngo mbega ivyo ariko aravuga n'ibiki. Ariko Yesaya hari vyinshi yavuga akerekana ahantu bizobera n'igihe bizobera, kandi bikaba uko nyene abantu bakabibona. Ivyo rero vyatuma atanumwe yohakana ko Yesaya ari umuvugishwa n'Imana. Yesaya niwe yavugishijwe yuko umwami w'Ashuri ataca azoshikako mu gihe ingabo ziwe zari ziteye ubwoba bwinshi ab'i Yerusalemu. Turabona mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya mu gihimba ca 37 umurongo wa 33 n'uwa 34 ngo, nico gitumye Uhoraho avuga ivy'umwami w'Ashuri ati, ntazoruha agera muri iki gisagara, canke ngo aharase n'umwampi, canke ngo ahatumbereze n'inkinzo, canke ngo aharundi ikirundo co kuririrako. Inzira yazananye niyo yonyene izomusubizayo. Ntazoruha agera muri iki gisagara, niko Uhoraho avuze. Abo basoda b'Abashuri bari biteguye bafise imiheto n'imyambi. Wamenga ntihobura n'umwe yorekura umwampi ngo awurenze uruzitiro arabe ko yoryamika umuntu n'umwe. Ariko iyo hagira uwurekura umwampi, Yesaya ntiyari gusubira kwemerwa nk'umuvugishwa n'Imana. Ico cari igipimo c'abavugishwa n'Imana, maze Yesaya aragitsinda. Uturorero ni twishi twaho Yesaya yavugishijwe bigaca biba. Igipimo nk'iki cogaragaza benshi, eka mbere benshi botsindwa mu biyita abavugishwa n'Imana. Mu bigira abavugishwa ivya kazoza, abatari bake n'abanyabinyoma. Uzokumva benshi mu byo bavuga ari ugutomboza gusa. Hariho benshi bagerageza gutanga amagenekerezo azobera ku muhero w'isi,
canke ibindi vyago. Ariko abo ntibateba guhinyuka, vyaragiye biraboneka muri kahise. Uyu munsi ishengero riragabishwa cane cane ku vy'abavugishwa b'ibinyoma. Mw'ikete rya kabiri Petero yanditse mu gihimba ca kabiri, umurongo wa mbere niwe yavuze ati: ariko hari abigira abavugishwa n'Imana kandi mu bwoko bw'Abisirayeli, nk'uko no muri mwebwe hazobaho abigisha b'ibinyoma bazozana inyigisho mu mpisho zirema ibice zitera guhona. Bazokwihakana na shebuja yabaguze, bihamagarire guhona gutebutse. Ijambo ry'Imana riratugabisha ngo twame tugavye, twumvirize neza ivyo abantu bigisha. Uyu munsi hari benshi baza bafise akarimi gasosa, hamwe nyene womengo nta bantu b'Imana nkabo. Ariko wumvirije neza ugasanga inyigisho zabo ata jambo ry'Imana ririmwo. Mugenzi wanje uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, turagusabira ngo ntutwagwe n'inyigisho z'ibinyoma, kuko muri kino gihe ziranagwiriye. Imana ikugirire neza kandi gushoboze kurenganywa. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima kuri Imana y'ibihe byose. Wewe urazi vya kahise, urazi ivy'ubu n'ivya kazoza, kuko ni wewe ntango kandi ni wewe herezo. Ndasengeye umuntu yariko arakurikirana zino nyigisho, ashobora kuba azazaniwe n'ivya kazoza. Umufashe ntaze kubibaza abasenga ibigirwamana, ntaze kubironderera mu bantu, ariko abironderere mu ijambo ryawe ryera. Umurinde gutwagwa n'inyigisho z'ibinyoma zigwiriye muri kino gihe, ariko arongorwe na mpwemu yera. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr/org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.